ritunganywa n'imiburiburi rimwe mu mwaka, biri mu bikorwa tuba twatanze ko dukora. Ihiganwa kandi rirafise intumbero yuko kurondera abazoduserukira mu nkino zizobera mu makungu, aho igihugu c'Uburundi kizoserukirwa nk'urukino bimirije mu mezi abiri, bari mu nkino zo zihuza ibihugu bya mu karere bishika 10 bibera mu Uganda. Ico gihe rero turiko turarondera abakinonotsi bashika 12 canke 15 bivanye n'uburyo n'ubuhinga bafise, kuko hamubona bariko barasiganwa baba mbere mugabo hagiye usanga naho yabaye wa mbere adakwiye guserukira igihugu turavye ingene abikora. Ni muri iyo ntumbero rero abana twahiganwa no munsi nabwo twatanga gutanga imidari, hanyuma nejo nyine kwa Mungu tuzoduhije ihiganwa. Twahiganwa mu migwi ine, abafise imyaka 12 no munsi, umugwi wa kabiri n'abafise imyaka 13 na 14, cyakurikira umugwi wa gatatu imyaka 15 n'itandatu, n'umugwi wa nyuma rero urimo abakuze bahera ku 17, abahungu n'abakobwa bakurikije imigwi nyine. Ni higanwa bitunganya gutyo kuko nivyo badusaba abadukuriye muri rishirahamwe urwego rwo hanze, busaba yuko higanwa ryo y'igihugu n'imiburiburi badashobora kugira higanwa menshi, batoya amahiganwa bagiramwo imigwi myinshi. No mu karere nk'uko nyene basabwa yuko bagira amahiganwa bikurikije iyo migwi, hanyuma mugabo urwego bwo muri Afrika no ku isi hoga abana bafise 14, imyaka 14 niho bahera. Nako karyo rero kuko bana batoyi nabo nyine twaraba mugabo tukarabira mu gihugu no mu bihugu byo mu karere ariko babifatamwe neza. Harimwo nk'uko mubibona wazi koga n'abandi tubirondera. Urabona hariho n'umwana avuye Kinshasa ari kurondera qualification. Nkejo duheza inkino acagenda asubira mu Kinshasa. Urumva yuko bari ibintu bo bafashemwo ko bikomeye. Kuva je ndahakoreye imyimenyerezo n'ugwaruka guhera muri haraheze imyaka 26. N'ubwa mbere je bana boge mazi asa gutya, nibwo bwa mbere iki kigo gitwagwa najya shamwe Entente, murazi ko bagihereje leta, baserukiwe na ishirahamwe rya Obuha. Mugabo urabona byanse hariho userukira umushikiranganje w'inkino. Twebwe ubu ntacu tubibaza kininiya, tubaza leta iraba bya sport ubwo ubushiranganje. Twagize imana rero hari userukira ubushiranganje ngaha kandi umenga ajejwe iby'inyubako nk'izi za piscine cyangwa n'ibindi bibuga yabibonye. Mugabo kubitwerekeye hari ibintu bibi bitatu dushikira, nuko iyo turiko iyi piscine maze amezi abiri kubaho isubiriyemo ntirasa neza. Ubu rero abantu benshi barahendwa, benshi n'abagiye mu mashuri yuko piscine isa neza kubera isa n'ubururu. Ubu rero n'ubuhinga abantu bashamwe imiti batoye bwo kusesha piscine ubururu, naho yoba yirabura upfa kugateramwe kacasa n'ubururu. Abantu rero bagenda baravuga baririmba ko piscine isa neza. Dukurikije amashuri twize tukiri bato twarize ngena amazi asa neza sa tuteza kubona ikaro. Nukuvuga rero kubitwerekeye ntitwimenyereza neza, inko shaba menyereza canke ahantu biruka mu ahantu hari urufungu wobona umupira wo kwiruka. Ibyo rero byatubuza kugira entraînement ku nguvu nyinshi. Mwabonye ko abagonga uruhome kubera atabona impome. Mwabonye ko bariko bahiganwa hariho ubuhinga badakoresha bwo guhindukira kuko batabonye uruhome hakiri kare. Ibyo byose biraca bisha no kuri performance zibambi. Abantu barugero bogira ngaha, abantu bose tarabana jere bacu basho gutwagwa. Ejo bundi hatwariye umuntu ngaha
uwibanga bararoba abantu yobaroba gute hatabona ahubwo je no hamagarira ubushikiranganji nivyo barafise umuntu yaboserukiye nga kandi baza kuzitanga raporo ubushikiranganji b'inkino uko ukubaka bo bwarubatse pisine ntikwije ibyangombwa mugabo baratwemera ko tugiramo competition n'entraînement n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ubushikiranganji bw'ibidukikije barabe aha abantu ho bogera bateza kugira sport ahantu heza cyane cyane ko barondera amagara yabo aha rero ndavugira abantu nutsi bashu gusa ndiko ndavugira muri rusangi abantu baja muri pisine bateza kuja muri pisine isa neza idasa neza yugari